Muri ico gisata kijanye no kuwakira ingenzi mu ntara ya Kayanza kuva mu mwaka wa 2020 harubatswe amazu y'uburaro menshi kandi meza yo kwakira ingenzi nkuko buramatari ntara ya Kayanza abimenyesha aho no makomine amahoteli yubatswe ku murindi utarumenyerewe. Igitangaje gishasha hari amahoteli yavutse mu makomine ibintu bitari bisanzwe kwa tumenyere ko amahoteli nkayo yubakwa mu bisagara mugabo twarabonye ni hoteli nziza yitwa Manini hoteli aho haruguru mu Ruta iri muri bimwe bita VIP no kuvuga nziza cyane hariho n'izindi komine ya Kabarore hafi y'umupaka w'igihugu duhana rubibe igihugu kibangi cy'u Rwanda hariho hoteli yubatsweyo naragiye kuyugurura ndavuga ati nyeneyo tinukuri uri gitangaza kwiyumvira kubaka hoteli ahantu mu mitumba miremire hanitse no kujaho n'imodoka bitoroshe mugabo araronka abakiriya yambwiye ati iyi hoteli yamayuzuye ahubwo nzobaza obeyire ko barashikayo. Uwo mugwiza atungabura amatara ntara Kayanza avuga nawe yaramenyesheje icyatumye aja kubaka iyo hoteli mu Kabarore hafi y'urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Kwiyumvira kuzana iyi hoteli ngaha iryo niterambere nashatse gushira cyane aho mvuka. Haravye societe BME yigisha ubutare ngaha ifise abakozi benshi barenga 4,000 bahembwa amahera ugasanga nayo kujya no gukora iyindi migambi bakabura aho bayarira. Naciye niyumvira kubaka hoteli n'akabari keza. Ku mugwa mukuru yo ntara ya Kayanza naho uyo mugwiza atunga Vincent Ndagijimana yarubatseho ihoteli hamwe n'ubunywero yise Rutamburinere biteye igomwe. Rutamburinere ndibuka mujyanye n'ijya hoteli nkishya kurongoza bw'intara yagiraze kwibaka Bujumbura ariko arampanuza nabwatoya nimuhindure ubunya amafaranga yose n'yatwara Bujumbura nimuyaza naho muvuka byacamvuga ati none muranshikita gushigikiye ahubwo tangura n'izindi nyinshi migisata no kuri ntitwidoga. Mu bijanye n'ibibanza vy'iratiro ingenzi zishobora guhurumbira muri yo ntara ya Kayanza ni nk'amashuha ari mu gwegura n'inganzo z'abami batwaye Burundi. Abonzi Mutaga wa kanya byikije niwe ari hariya hakurya hari amabati menshi mu cyumba Mutana hanyuma ubugira kabiri n'uyu Mwezi Gisabo ari ngaha ku mutumba Remera ubundi rero nari imuganza ni muri zone Rwegura hama basigaye nabo bari hariya munsi Ikabarore muri zone Rugazi kuba inganzo ziri ngaha muri intara yacu ya Kayanza kintu cyambere two kwishimye umva ko hari itunga rya basokuru riri ngaha dukora kuzana n'ingenzi n'ababana bacu bakazohigira kahise ku Burundi. Nayo kuba abami bajanwa gushingurwa hafi y'urubi rw'u Burundi buramatari Cishahayo aramenyesha ico vyavako. Nabajije abakurambere babaza kubera iki narushatse mwamujanye hafi y'umupaka bambwiye bati burya ni cemeza yuko ikindi gihugu irashobora kubatera ngo kirengana abantu ngo gihafate era undi bwama mu Rwanda n'igihugu kibangi cy'u Rwanda bagaterana bamwe bagafata hawe undi munsi nabo rero kujana y'umwami yari nk'akarimbi bashinze muhagenze burya ntibarengana burya bashabagarukira aho nyene inganzo y'umwami cyari kizira. Aho mubona ni ku mutumba Remera ari inganzo y'umwami Mwezi Gisabo hirya yaho ku mutumba Ruvumu hari ntatemwa imeze nk'inganzo ya Kirima barabana y'ingwe n'umwami Mwezi Gisabo. Izo nganzo rero kuva mu gihe c'abami gushika ubu zicungerewe n'abantu bo mu muryango w'abanyange abo nabo ushyize muri komine mu Ruta ubasangayo. Bikora kubera twebwe twamye tujejwe iyo ntatemwa y'umwami kugira ntihagire umuntu ahonona. Twebwe byahereye kuri sogokuru aho yitabiye Imana hacaja data nawe aritaba Imana hanyuma hacasigara jewe. Data niwe yagenzura iyi nganzo igihe cose twaragendanye iminsi atari mike hanyuma aravamwo aritaba Imana aransigira ati wewe aha hantu uzoza nawe uraraba nkuko naharaba. Nk'umuntu ashatse kwinjira hari imbere urabona ahantu mwami bari baramushinguye twebwe nta hantu na hamwe ubu duhembwa mugabo ntawoza kuhonona aho hantu twebwe tubona. Ababanyi bizo nganzo basaba ko leta yo kubaka neza ahari izo nganzo ingenzi zihaza zikoroherwa kuhashika. Buramatari ntara Kayanza Cishahayo nawe amenyesha ko ico kibazo atari c'intara ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ingenzi ukwiye kucitwararika kuko ngo vyofasha niyo ntara ya Kayanza kwakira ingenzi nyinshi ziza kuharatira ijisho.